n'ubuzi bwinshi kose amanye ntabamo no kwihorasha gatoya bakambara izitaremereye gusa rero harashusha hari igihe zambara izitaremereye ugasanga ziragukwegeye bivana n'ahantu. Turabonye kuri social media ubwa mbere tubonye Mista Champagne ibintu by'urukundo muri kumwe twibaza mu bintu bya blague aragiye Dubai birasubiye kandi kuba seriye. Urakundanye na Mista Champagne? Niko abantu bagumye bibaza ko ari song tugire dukora. Urazi aho Mista Champagne aje kwandika ikirundi yumvira umwanya byamutwa akandika iki ngo ndagukunda jewe n'ukuri. Ni kurya mu bibona. Byarashitse rimwe. Ibiki byashitse? So twari turi. Cyo bitamu rukundo. Iki? Rukundo. Bigenda neza murihuriza. Asize ko agakomantere kuri wati Mista Champagne ndio so much ndagukunda nanje ndagukunda cyane. Ni sawa tu. Abanaje ati ndagukunda cyane. Oui oui. Oui, oui. Ibintu bimera neza cyane. La force qui force toutes les choses qui ne sont pas. Les forces. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe na Chloe. D'accord. Ameze neza. Aryohewe. Let's go. So ni ndakora mu kijekere. Ndakora mu kije Patrick. Sami tango imeze neza. Mu kuzindi bintu ngo zidasanzwe. Ngahije kantu karimo. C'est vrai. Kamaze kuja nuko. Umeze neza. Semeze neza pe. Ahaize igihe kirekire cyane tudakorana. Kandi tutabona. Ngariye kubonana nimba nje nose ngariye atari. Kutantumiye mu rubanza. Urubanza rero abantu bibajije rujya no rwa mbere. Hasigaye zitatu zikomeye. Bazo gutumira kurwanya. Ariko rwa mbere ushaka gutumira. Naje nzokwiba invitation rindi. Chavre. Ndaza kubigara koko cyane. So ni agashimwe heruka kuronka miliyoni zingahe? Zibiri. Yose yarapfi. 2 millions. Hari cyo yagusaye kuko inyuma yaho twaje tubona usora da clip video n'aka song kimeze neza cyane. Yarafashije. Kandi ubona ko byaduze indirimbo yaduze mu mwanya muto bizitandukanye n'izindi. Hari impact ziko ziraguheza muri community tuvuga ati ndafite icyizere kuri zino song zasama ntanguriye kuno munsi. Bon, ahubwo nabonye bitera amachance gusohora indirimbo muri sama. Kubera abantu benshi baba bari ku ma réseaux sociaux ntibaba bari occupé cyane cyo kimwe. Ngari iyo gihe cy'imvura baba bari sinzi byo baba bari no muhira n'igitanga. N'ubuzi bwinshi kose amanye ntabamo no kwihorasha gatoya. Bakambara izitaremereye. Gusa rero harashusha hari igihe zambara izitaremereye ugasanga ziragukwegeye. Bivana n'ahantu. Cyangwa akabeho iyo kagiye basanga akayaga yo kagiye basanga ni kibazo. Nabya bintu by'abasana usanga umuntu harashusha cyane mu bw'ikoti yakubise style ntibe. Style ngo yabonye muri Canada kandi Canada ari ameze. Ariko Bujumbura nyene kwirekura ni sawa. Biba biri fresh nkaho usanzwe ubarandi ikiyaga cyatanganyika. Ukaretse nayo tuvuze ubarandi ikiyaga cyatanganyika. Misto sini haba ari na inspiration niho buri kenshi. Ego. Kandi niho nkunda no gukora zimwe indirimbo zawe zimeze neza cyane. Ko rero genda kwicara ku mazi tukaca tuvugana mami wata. Mazi. Atama inspiration. Mami wata tukicara ku mazi. Inspiration bikomeye cyane. Ego. Management gute? Canke n'umuntu agufasha ku ruhande gato y'icyo. Management y'umwumvikano canke management koko by'ukuri. Ni management koko by'ukuri. Ego n'abandi ntibabujijwe kugira ico bafashije. Ari umuntu yari yambwiye yuko agakwemereye miliyoni zingahe zo kubandanya ikora. Mumbwira hari mbwira. N'umupapa yubatse yiyubashe. Ego.
ngaho isugo byabwira nta kibazo akazi turakora imbere ko mukora akazi mbanza kugira ibiganiro ku ruhande bwa mutegure yuko ngena akazi mugakora nta kibazo ready ego naza n'umutayi dukore wewe gusa n'ivyunguka tu nta kindi aza n'amahera dukore twagiye turabonye kuri social media ubwa mbere tubonye Mista Champagne ibintu by'urukundo muri kumwe twibaza mu bintu bya blague aragiye Dubai birasubiye kandi kuba seri urakundanye na Mista Champagne cyane kuko twari tuzi ko ari song Mista Champagne agira sohore turayibura twari tuzi ko ari song agira sohore muri kumwe turayibura bimeze gute hagati y'ubucuti na Mista Champagne ni kubera ko abantu bagumye bibaza ko ari song tugire dukore urazi aho Mista Champagne aje kwandika ikirundi yumvira umwanya yaravyamutwa akandika ikintu ngo ndagukunda jewe n'ukuri ko yarinje ahantu harasharimo agahazi ntabwo turi muri relation na Mista Champagne biri kujya mu bibona byarashitse rimwe ibiki byashitse so twari turi cyo bitamu rukundo rukundo bigenda neza murihuriza asize ko agakomantere kuri wati Mista Champagne I love so much ndagukunda nanje ndagukunda cyane ni sawa tu iyo commentaire wayibonye ya Mista Champagne je t'aime beaucoup yanditse mu kirundi hama naje ati ndagukunda cyane nanje ni nukuri kwe nukuri uranezeriye udukomantere twinshi cyane screenshot turahari ndaza kuzishirako biboneke yuko erega ari urukundo usuva ngo murakundanye nyine direct ni ibintu biza buke cyane ariko bivanye n'ukungene mwari mwakundanye kuko ni hotel nziza mwari kumwe sisasi bivuga zo bari publicité nagafoto baca bakabona mwari muhaganye muri mwasonze muraganira ibiganiro biraba koko oui ibintu bimera neza cyane la force qui force toutes les choses qui ne sont pas force oui Itari kuwashikanikanye kijya foto imbere y'ikifatwa basugira ari gusanga ari foto nziza twari kwishoro imbere y'ikifatwa usa ni bon usibye abantu mwibaza sibyo inspiration y'indirimbo wanje nayo biraje da ego Mista Champagne we champagne wayikuye inspiration y'indirimbo inspiration na nyene yavuye aho nyene inyuma yo kuganira ku ibiganiro mu hoteli nziza cyane ifoto irafatwa inspiration ivanga no rega umuvuga ngo ibiganiro byawe ndi inspiration ivangaho abantu bava bumva yuko yabereye ahandi hantu yabereye barabona gusa ndavuga ati iyo ndirimbo vraiment inspiration un peu kuri Mista Champagne. No, basha. Champagne. Yeah. The Fox. And then turakora. Yego. Kubera naronka ama commentaire menshi ari negative. Yego. Ibintu byawe na Mista Champagne tubona nibiki. Kandi mutipe ntari sérieux kwa ntazi byarimwo. Oui. Ubu ni byo ntari byo kwa. Ntavuga. Ariko ko siko ibintu bimeze abantu barajuja ikintu misi yose gaje nandi ndabiprefera kurya nyene biri nta kundi gwaragufashe uruki rukundo no nous préfère ibiki no to bon je ndamuprefera kurya ari ya abantu bizere ka tabucuti nabucuti busanzwe urukundo tarimo it doesn't mean you ko ndamujya bijanye na love papa mu minsi baduhezaga save the date ni sawa muzokwitaba content imeze neza cyane urashaka manira ba ofeti kamera irafise ukuntu kakantu kari imbere uribona ari ngoma nibona umuntu sawa ngoma nira so ni samutangura indirimbo nziza cyane mu minsi tukwitege gute muri no sama hari ama booking bamaze kugira y'ibiteramo kuko ntutuba turakona cyane ngaraga mu biteramo bimeze gute so mu biteramo ni buke gusa
nongera kandi mbwira n'abantu bariko barategura ibiteramo kutwizera nta ndirimbo nyinshi voilà nta ndirimbo nyinshi afise nta kandi ndirimbo nyinshi afise ariko umuntu ahera harya nyene mugani uraha ngo jewe wumva ngo sinzi kuririmba ngo ariko uko izo ndirimba nyene naho nshira kuri stage ngoma nabaryoheye ariko nawe urabizi ibaza gusa kuri stage kabaryoheye kumengo uwo muntu ncenda mume mugo urumva ati impamvu bampamagara nyene wumvisemo ko kuri cover je nabonetse abantu bateza kuza kubera baje kundaba bakore nk'umwana mwiza nk'ubi dufite imbere mw'abantu bitatu turabasabira batwiyumviriye ko ya mu gihe gite uri kurakora song zawe music career hari ahantu ikira gushikana no munsi uvuga ati impinduka ndiko ndayibona ego kandi nini birenze uko nari ndavyiteze bivanye no kungena umuntu agenda arakura igihe ubona ikintu ukabona kije rimwe na rimwe kikagutangaza novuga umuziki ego umuziki uri kuranduza gatoya ugana uranga ku kabotike n'akabisi bisigaye bingora cyane kubaca bambatse ingo nako intambwe iriko yitera cyane barakubaza nko kumva nawe ngaho uraza nibisanzwe bisanzwe n'umuntu ubuzima yararimo atatangura fake bwa biragoye nyene biragoye hariho image utegerezwa kugarda mugabo nyene ni ciza nuko hari abantu ba manager bavuga ati jenza ndagutahana basanga umujama abamukanye uba nko mukanyosha basanga umujama kumutakora je ico gitunza ndagishira nzranze ndagutahana gusanga na madamu we namutahana mwa kuko ari wewe akemera ari wewe bavuga ati jewe kurumwa umuririmbyi kazi mufasha ngiranda muhereze ni déplacement aha ukacu mukorenga wamubura kuri telefone akabwira ati okay nta kibazo nta kanya naronse cyo dufata ubundi bari benshi ari abantu bitanga hari abantu bafise umutima mwiza bagisigaye ku isi bashaka kwitanga mu buryo bwa déplacement n'ubundi buryo mena abo bantu bafasha kubaronka muje muri commentaire hasi ndaza gusiga ko nimero ka telefone mfasha abantu ko muri misi biragoye muri commentaire ya mbere aza kujaka nimero ka telefone ka Kellyna kugira ngo ico kibazo kize kugenda neza. So ni kaye kajambo bwira abakunzi wa open mic turi muri summer open mic nke kajambo babwira muri rusange. So sama yageze muwe muzi ko muri ready pour moi nasohoye wanjera bisigure ko hari n'ibindi bikorwa byinshi biri nyuma kandi ndabizeje neza ko bishushe bimeze bien bijanye na periode turimo en fait rero mwitege kandi dusaba n'abantu bategura ibiteramo kutwizera kindi naco cyo no basaba ngende kuri YouTube channel yanje murabe indirimbo zanje mwiyabone muzipartage aho bishoboka byo hose mudushigikire ego uyu mwana arashobora kumentina ntavyo bari teramo bimara nka festival iminsi 3 iminsi 4 24 arashobora kubikora kuko cyafise marasa shosha nizere ego ndagushimira cyane kandi Patrick ndagushimira asante.